Hello guys, umunsi nshaka kubereka ukuntu ushobora guprograma imashini yawe ikizimya ku mwanya ushakiye. Nk'akarorero ushobora kuba ufise umwana yiga après-midi mu mashuri ya leta, hama ukaba ukeneye kuva muhira umusigire mashine aba arakoresha, hama ukaba ukeneye yuko aza kwitegura hageze yuko aja kw'ishure, ariko mwese murabizi yuko abana barasamara cane, ushobora kumusigira iyo mashini ugasanga biramucereje. Ni gute rero woprograma imashini yawe kwizimya neza na neza ku mwanya ushaka yuko uwo mwana wawe aza gutangurira kwitegurira? Iyo metode ushobora kuyikoresha ahantu hariho hose, mugihe wahaye imashini umuntu ushaka ko ayikoresha umwanya ushaka, hama ukwiriye ize guca yizimya. Ni gute rero bigenza? Uraza ngaha kuri barre de recherche ukandika CMD. Handitse CMD ni application mubona ngaha yanditseko command prompt, mu gifaransa ni tableau de commande. Urashobora guca ufyonda entrée canke ugafyonda ngaha kuri open. Wagiye gufyonda ni yugurutse mubona yanditseko command prompt. Code rero wandika ngaha kugira ngo imashini yawe ize guca yizimya umwanya ushakiye, urabanza ukandika shutdown ama espace akarongo amukandika S. Ukuvuga S ni mugihe ushaka yuko imashini yawe iza kuzima izime burundu, cyangwa se ukandika R mugihe ushaka kwiza gukora iki, kwirodemara, donc ni restart, izime yongera ice yiyaza. Ariko twe ico dushaka nuko iza kuzima burundu isubire kwaka nuko tuyakije. Ni ukuvuga ukoresha iki S hama espace akarongo candika T nayo sigura time, ni kuvuga ni umwanya iza kuzimirako. Heje kwandika T cugira espace hama ukandika umwanya ushaka izimirako. Rero umwanya ushaka kwizimirako ubandika mu misegonda, kuvuga nyimba ushaka ko imashini yawe iza kwizimya inyuma y'amasaha 3, ucuraba bisaba kumenya amasaha 3 imisegonda irimwo. Ashobora kwifashisha calculatrice. Yes, nuguruye calculatrice. Murabizi umunota umwe urimwo amasegonda 60, hama isaha irimwo iminota 60. Ni kuvuga ngo kugira ngo utore imisegonda iri mu saha ufata 60 kugwiza 60 ingana na 3600. Ni kuvuga isaha imwe irimwo imisegonda 3600. Amasaha 3 rero arimwo imisegonda ngaha, fata 3600 kugwiza na 3, ni kuvuga ni imisegonda 10,800. Ni kuvuga rero nyimba ukeneye ko imashini yawe iza kwizimya amasaha 3, uca wandika 10800 ngaha imbere yite, twandika 10800. Weje uvyandika uca ufyonda entrée. Ufyonze entrée ni kuvuga iki, ivyo ukora vyose urashobora gushaka ugaca wugara ino tableau de commande. Ni kuvuga mu ico gihe ivyo ukora vyose imashini yawe mu masaha 3 uza kubona yizimya. Wabigenza gute rero kugira ngo uvyanire itarazima? Kugira ngo uvyanire itarazima urasubira muri barre de recherche ukandika CMD hama ufyonda entrée. Ufyonze entrée tugira iki, subira ukandika ya code shutdown ma espace akarongo. Ubunye kuri no ncuru ukoresha uhejeje kwandika uca ufyonda entrée gusa. Uhejeje ino etape ni kuvuga iki, uzoba waniye imashini yawe, ni kuvuga muri aya masaha 3 ntizoba icizimije, uza kuyikoresha umwanya wose ushakiye ama uyizimiriza aho ushaka. Ikindi naco urashobora kuyizimya ahanyene, ukeneye kuyizimya directly utarinze guca ngaha
kuri shutdown, kuri ino option ngaha bashobora kuzimya imashini yawe ukoresheje zino code, ukandika shutdown space akarongo, nkababwira akoresha S mu gihe ushaka yuko izima direct canke mu gihe ushaka yuko izima kaguma izimije ikaka mu gihe uyakirije, cyangwa ugakoresha R mu gihe ushaka yuko iza kwirodemara restart. Ariko tweco dushaka nuko izima S hama espace ukandika akarongo hama T. Donc T ni kuvuga numwanya. Mwico gihe ushaka kwizima ubwo nyene uragira espace hama ukandika 0. Kuvuga ushizeko 0 ugafyonda entrée, ubwo nyene imashini yawe iza kuca izima. Fyonda subscribe menye byinshi ku gihe. Like and share kubakunze video kugira ngo bimenye benshi. Ufise ikibazo n'ibindi byinshi ushaka kumenya ubisige muri comment.